Plus tu t'approches de Dieu, plus ukwiye gutinya Imana. Shengero ryiza, bwoko bwiza bw'Imana, nta muriro uguturira uri kure yawe. Nta muriro uguturira uri kure yawe. Please wegera umuriro, please ukwiye gutinya umuriro. Imana musenga n'umuriro utongora, kuyegera samahigwe, kuyegera bigusaba ubwenge. Sisiko mavyumvise ndabibwiye bariko baregera Imana. Please t'approche, nico gituma kenshi Imana itemera ko abantu bayegera, kuko abantu ni bari tayari kwegera Imana. Please t'approche. Donc mu bisanzwe ikimenyetso nyaco cy'umuntu ariko araduzwa n'Imana, uko aduzwa niko agira ubwoba. Ikimenyetso nyaco cy'umuntu atariko araduzwa n'Imana, uko aduzwa niko amenyera, menye ko akatira handi. Kuko please wegera Imana, please utinya, c'était toi, ni wewe nariko ndavuga. Kuko ndabiye kure umbonera mu flou. Please unyegera ubona clairement uwundi. Niko bimeze rero. Iyo utarabona Imana, woyita nyogokuru, woyita sogokuru. Please wegera Imana, please ucugumira imbere y'Imana. Il est le Dieu qui fait peur. L'Imana iteye ubwoba en réalité. Alors, abantu benshi gituma badashikira ubwiza mu rugezo rwo hejuru, bibaza ngo batinya Imana bakiri kure. Oya, ukabandanya ugaragaza kwitinya ukuyegera, ni nako yemera ko wegera hafi. Ukabandanya ugaragaza kwitinya ukuyegera, ni kwikwemerera ko wegera hafi, kuko iragukunda. Alors please ibona kutari makini uri kurayegera, please igusunika kure yayo, kuko ni Imana iteye ubwoba, iriyizi, ishoboye gukora n'ivyo idashaka. Iyo ukikuje urupango rwawe n'isinga z'umuyaga nguba, siwe watsa konte, ariko wegera araturigwa nawe utabishaka. So Imana ifise ukuntu ikikujwe n'icubahiro giteye ubwoba. Tufata example z'abaganza. Please wegera Trump, please bisaba ko uba maso. Uri kure shira amaboko mu mufuko. Utangiye kumwegera shira amaboko ku ruhande, kuko ushize amaboko mu mufuko ushoboye kugenda. Uri kure yiwe shira amaboko mu mufuko. Wegereye aho ari, ugishira amaboko mu mufuko ushoboye kugenda. Uri kure gira blague, ushira icupa ngaha uyisokorore uyinywe. Ariko wegereye hafi yiwe ugaca usokorora icupa ufise ngaha, bakikeka yuko ari bastola, urakubitwa mortier imwe utahi wanyu usambukireyo. Donc plus t'approches, plus c'est risquant. Plus t'approches, plus utegerezwa kwipanga. Alors Imana igituma abantu benshi batayibona, nibazi kwegera bayitinya. Yesu avuga ngo nimutinya abantu bashoboye kwica umubiri, aravyemeza. Ariko mutinya Imana ishoboye kwica umubiri igaterera n'ubugingo mu muriro udashira. So no, ni Yesu Mana kwisi aradupropoje, apana ngo mutwengera Imana, avuga ngo mutinye Imana. Fear God. Alors iyo umuntu utanguye kwegera Imana, nico nabwiwe nga, please t'approche de Dieu, please tegerezwa gutinya iyo Mana. Please t'approche de Dieu, please utinya Imana. Exemple, ufukamye like this, ugitangura gusenga, Mana ndagushimira Mana narimubanye nawe, gira blague. Ariko utangiye kuba muri concentration ndi hano Mana, please utangiye kumva kwigicu kiriko kirahinduka. Please utangiye kumva kumengo conscience nikiri muhira itangiye kuja handi. Gerageza utangure kudevelopa ubwoba. Utari kura develop ubwoba, nawe wumvise conscience ikikubloka. Talk. Ndiko ndigisha abasenzi. Ndiko ndigisha abasenga. Kuko tuvuze kwegera Imana, nga turi mu ishengero. Siko twese twegera Imana. Kwegera Imana ni positionnement du cœur. Ni positionnement interne, c'est à toi. Nico gituma twagize umwanya turirimba, ariko arigiye twagize umwanya turirimba mujyamye hasi. Ni Imana yabateye ubwoba, kugira ngo bikunde ko muyihimbaza uko bikwiye. Bajya babera bose bari bajyamye hasi. All of them they are like that. Ni atmosphere, ni mwemu yera yavuze ngo nibazi ivyo barimo. Imana yamaze kururuka guhimbazwa, nibo guma bahagaze, ni big baca bajya hasi. Ndiko natahurika.
alors attitude zo kwitinya please ujama hasi please presence igumi flowinga ariko please usamara please ikupa communication apana kubera kwanga parce que Dieu t'aime tellement kuburyo Imana itagomba kuba muri riski. Na mu gitabo cy'Abalewi abana ba Aaron baraza gutanga ibimazi, baje gutanga ibimazi bazana umuriro wokoye ahandi, wokowe ahandi. Umuriro bakiufisi wabo ni wabaturiye, umuriro bakiuraura ni wabaturiye. Ariko kuba bibagiye ko binjiye imbere y'Imana bazana nujya muriro nyene Imana irabica muri presence y'Imana. Ama Aaron ariko ararira, Musa aramubwira ngo ibi nivyo nakubwiye mu Balewi 10:3 niba bohaduha, ibi nivyo nakubwiye azokwerekana icubahiro ciwe kubamwegera. Please t'approche, please te développe une vie de crainte.